tubifuriza umugoroba mwiza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi turabahaye ikaze ngakuri no mbonesha kuri yacu ana ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu mugoroba wo kuri uyu wa Mungu kwigenekereza 20 ukwezi kwa gitugutu 2024 ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Tugiye kurabera hamwe rero amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri no mugoroba. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda tugarukaho ngaha muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Inzego z'umutekano z'u Burundi ziravuga ko nubwo zikomeje kugenda zirahashya umuhari wa Red Tabara, umuhari w'abaroberi usanzwe urarwanya ubutegetsi bw'u Burundi urakorera mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse amakuru akaba avuga ko bamaze imisi by'umwihariko barabagaho ibitero bikomakomeye cyane, ndetse akaba hari n'abadatinya kuvuga ko kubaho k'uyu muhari wa Red Tabara ari hamana mu nyuma y'uko wari umaze imisi uragaye ibitero bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda haradushikira aravuga ko nubwo Red Tabara imaze imisi rero iragabwaho ibitero begoranye yuko bapfa kuyitsinda mu nyuma y'uko inzego z'umutekano z'u Burundi zivuga ko zifise amakuru yuko yatanguye kongera kwisuganyiriza mu yandi mashyamba agiye atandukanye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Turaza kugaruka ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko guturukanga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Perezida wa Somalia ari ngaha muri kino gihugu c'u Burundi aho yaje kugenda aragirana ibiganiro bigiye bitandukanye na mugenzi wewe Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, bakaba by'umwihariko bari baraganirira ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ca Nare Hawuzi. Biravuga ko Somalia n'igihugu c'u Burundi rero bigiye gutuma ko inama y'umugwi rusange usanzwe ukurikiranira iby'imigenderanire mu bisata rero bigiye bitandukanye kugira ngo bihure rero gutyo bishobore gutegura iyindi migambi mishasha kandi ikomakomeye cyane. Ibi ni bimwe rero mu byaganiriwe mu mubonano wari hagati rero y'abakuru b'ibihugu n'indongozi zigiye zitandukanye zo muri ibyo bihugu byombi rero kuri uyigenekerezo 20 gitugutu 2024 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Umukuru w'igihugu ca Somalia nyine Sheikh Hassan Mohamud yaje kugenda arabonana na mugenzi w'igihugu cacu c'u Burundi aho yamwakiriye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, aho by'umwihariko baje kugenda baragirana ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse gushika ubu ngubu bikaba bivuga ko u Burundi bwemeye kongera kurungika abandi basoda bagiye batandukanye mu gihugu ca Somalia, aho abarundi basanzwe bariyo ku bwinshi cyane mu bigendanye no guhangana n'ibitero bikomakomeye cyane byiganjemo iby'umuhari uzwi nka Al-Shabaab uherutse no kugaba ibitero bikomakomeye cyane. Icyakora u Burundi by'umwihariko bwarakoze akazi gakomakomeye cyane muri icyo gihugu ca Somalia, dore ko ingabo z'u Burundi zabashije kugwana inkundura aba Al-Shabaab bari barafashe umugwa mukuru Mogadisho bakaza kugenda barawuvamo. Icyakora bivuga ko rero hakiriyo ingamba zikomakomeye cyane zigendanye no gukomeza guhangana nawo. Haramaze imisi aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero by'umwihariko ubuhanuzi bwa Prophete Modeste yari yatangaje ko rero by'umwihariko yavuganye n'Imana yuko uno munsi kwigenekerezo ya 20 gitugutu 2024 ata muntu n'umwe aza gupfanga muri kino gihugu cy'u Burundi. Ndetse mugenzi wiwe Isidore Mbayahaga Apotere Mbayahaga akaba yaraje kugenda atangaza neza yuko ibyo ngibyo atakuri kurimo, maze haza kugenda arasaba ndetse aranagaragaza neza yuko buri muntu wese azomenya amakuru yaba kwa muganga cyangwa ahandi hapfuye umuntu azoca arabitangaza. Kugeza magingo ya ngari by'umwihariko nga mu gihugu cy'u Burundi benshi bari kugumya bandika bafite agahinda kenshi ko rero babuze ababo, by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bavuga ko rero ibigendanye n'ubuhanuzi bwa Modeste by'umwihariko atabizima birimo, aho by'umwihariko ibingibi bikomeza kugenda bigaragara nga mu gihugu cy'u Burundi guhera no ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, aho hagiye haribonekeza abavuga yuko bavugana n'Imana, ndetse bakaba bamwe baragiye barakora ibikorwa bigiye bitandukanye binabakwegera gutuma barahunga igihugu. Turagaruka ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko haba ku ruhande rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse by'umwihariko no mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi.
hari amakuru akomeje kugenda aravugwa mu burasirazuba bwo hagati nk'uko biriko biragaragara by'umwihariko Hamas abayobozi bayo bose barasa naho bamaze kugenda baricwa mu nyuma y'ibitero bikomakomeye cyane bimaze iminsi biragabwa n'igisirikare cya IDF igisirikare cya Israeli. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu arijeje gutangaza neza yuko by'umwihariko Hezbollah yo muri Libani yagabye igitero ku rugo rwiwe bitazomuca intege mu bigendanye no gukomeza guhangana n'uyu muhari by'umwihariko wa Hezbollah usanzwe urategwa inkunga na Irani ndetse ugakorera muri Libani ndetse na Hamas yo muri Palestine mu ntara ya Gaza. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye mwiriwe bigendanye naho muherereye. Turabahaye ikaze abatwumviriza bari nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubudandaji ndetse n'abatwumviriza bari mu mugwa mukuru wa politike mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeze kumererwa neza cyane. Abatwumviriza bari nga mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, abatwumviriza bari mu Rwanda, abatwumviriza bari muri Congo, abatwumviriza bari mu gihugu c'Ubugande, muri Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi by'umwihariko mu burengero bwa Afurika ndetse no mu manuko bwa Afurika na Afurika yo hagati. Twizere ko mumeze neza cyane. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Ikaze rero amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Inzego z'umutekano z'u Burundi ziravuga ko nubwo zikomeje kugenda zirashyira ingufu n'imbaraga nyinshi cyane mu bigendanye no guhangana n'iterabwoba by'umwihariko cyane abagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, by'umwihariko bagaragaje ko nubwo hamaze iminsi hariko harakazwa ibitero bikomakomeye cyane ku muhari wa Red Tabara urasanzwe urakorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo umaze iminsi by'umwihariko urahangana n'igihugu c'u Burundi. Baravuga ko by'umwihariko hagikomeje kugenda haribonekeza amakuru aratangwa n'ubutasi yerekana ko hari abanzi bakomeje kugenda baragera amajanja igihugu cacu c'u Burundi. Nubwo Red Tabara imaze iminsi iriko by'umwihariko irahingwa bukware nga mu mashamba ya Congo ndetse mu minsi heze ikaba yaraje kwigabwa ibitero bikomakomeye cyane, ibitero byaje kugenda by'umwihariko birahuriramo ingabo z'u Burundi zisanzwe zirakorera mu misozi miremire y'Umurenge zarungitswe ku butaka bwa Congo by'umwihariko mu mwaka uheze 2023 zikaba ziriko zirafatanya n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo izaba Mai Mai ya Kutumba ndetse by'umwihariko zafatanyije n'aba FDLR. Biravuga ko hari amakuru avuga ko iyi Red Tabara ikomeje kugenda yisoganyiriza mu mashamba nga muri Congo aherutse guhungira. Icyakora abanyagihugu babashije kugenda baravugana n'abamenyesha makuru bacu nibajye umunwa mu kugaragaza ko rero aho Red Tabara yari imaze iminsi irakambitse by'umwihariko yaje kugenda irakurwa ku buryo bukomeye cyane ndetse ikaba yaratakaje n'umubare munini w'abasoda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira. Inzego z'umutekano z'u Burundi mu nyuma y'iko rero zimaze igihe ziranengwa ku buryo bukomakomeye cyane kuba zarakomeje kugenda ziragenda biguru ntege by'umwihariko mu kunanirwa kubaka igisoda gikomakomeye ndetse n'inzego z'umutekano bariko barashyira imbaraga mu buryo bukomakomeye cyane bwo kongerera ingufu igisoda c'u Burundi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bishobora gutuma inzego z'umutekano z'u Burundi zishobora kuzinda umutekano. Biravuga ko rero haba ku mipaka ihuza Burundi n'ibihugu by'ababanyi ndetse n'ibikoresho birinda ikirere cy'u Burundi ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye biriko birakoreshwa mu rwego kugira ngo umutekano w'u Burundi ubashe kuba womera neza. Ibi bibaye mu nyuma y'uko rero hamaze iminsi haraba operation mu kibira ndetse by'umwihariko benshi bagiye bagaragaza bavuga yuko rero by'umwihariko zagiye ziraba ku burangare bw'igihugu c'u Burundi aho hagiye haratakariramo abasoda benshi b'abarundi nk'uko biriko biratangazwa. Icyakora amakuru akomeza kugenda aradusumira aravuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi ziriko zirakaza umutekano ku buryo bukomeye cyane ku mipaka isanzwe irahuza by'umwihariko igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Icyakora ku ruhande rurahuza Congo n'u Burundi canga se n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Tanzania ntacyo bibabwiye mu nyuma y'uko nyamara abamenyesha makuru bagiye batandukanye
nga imbere mu gihugu c'u Burundi ndetse no hirya no hino batajya umunwa mu kugaragaza ko abansi b'u Burundi basanzwe barabarizwa cane cane mu gihugu ca Tanzania ndetse no ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Uyu munsi ku masaha y'icamusi nibwo rero hamenyekanye urugendo rukomakomeye canke se uruzinduko perezida w'igihugu ca Somalia yagiriye nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ku kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaje kwakira mugenzi wiwe yaherukaga nga muri kino gihugu c'u Burundi mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2023. Igihugu c'u Burundi na Somalia rero birasanzwe rafisanye umubano mwiza cane mu nyuma y'uko u Burundi bwanarungitse abasoda benshi mu gihugu ca Somalia mu rwego kugira ngo bifatanye n'abandi basoda mu bigendanye no kugarura amahoro n'ituze ngaho muri icyo gihugu. Ni mu nyuma y'uko rero icyo gihugu cibasiwe n'imihari igiye itandukanye cane cane isanzwe iragendera ku matwara akarisha ya Kisilamu harimo n'umuhari wa Al-Shabaab uherutse no kugaba ibitero bikomakomeye cane. Ingabo z'u Burundi zirashimirwa ku musanzu zikomeje kugenda ziratanga muri Somalia, usibye kuba ziracungera umutekano zaragiye zirakora amavomero y'abanyagihugu bashobora kuba boronkaho amazi meza, ziratanga ibigendanye n'ubuvuzi haba ku ngabo z'u Burundi zikorera muri ivyo bice ndetse n'izindi ngabo zigiye zitandukanye za Somalia by'umwihariko ndetse no ku banyagihugu bakaba bariko barabavura, ariko kandi hakiyongeraho gutanga imyimenyerezo ku basodo muri Somalia mu rwego kugira ngo bakomeze kugenda barafatanyiriza hamwe rero mu bigendanye by'umwihariko mu bigendanye no kuzamura urwego rw'abo basoda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Uyu mutegetsi rero by'umwihariko arakomeje uruzinduko rw'inga muri kino gihugu cacu c'u Burundi aho yaje kugirana ibiganiro na mugenzi wiwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ca Ntare kizwi nka Ntare Hawuzi giherereye nga mu gisagara ca Bujumbura nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Biravugwa ko Somalia n'u Burundi bigiye gutuma ko rero by'umwihariko inama y'umugwi rusange usanzwe ukurikiranira iby'imigenderanire mu bisata rero bigiye bitandukanye kugira ngo bihure rero gutyo bishobore gutegura iyindi imigambi mishasha kandi ikomakomeye cyane. Iyo migambi ikaba ari iyifise rero intumbero yo gutsimbataza imigenderanire mu bisata by'uburimyi, amagara y'abantu, guhanahana ubuhinga n'ubumenyi, inyubako, amahoro, umutekano ndetse no mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Ibyo ni bimwe rero mu byashikiye mu byaganiriwe mu murano wari hagati rero y'abakuru b'ibihugu n'indongozi zigiye zitandukanye muri ibyo bihugu byombi kuri uyu nguyu wa 20 Gitugutu 2024. Mu itangazo ryasomwe rero inyuma y'umubonano wabaye rero mu mwiherero, umukuru w'igihugu ca Somalia Sheikh Hassan Mohamud yakeje umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Evariste ku ruhara rero rw'intwaro mihoto rero z'u Burundi mu kugarukana amahoro n'umutekano muri icyo gihugu ca Somalia ndetse no mu karere nko muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse no muri Republika Centrafrica kwa Perezida Faustin Archange Touadera hamwe rero no ku nteguro y'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Komesa iteganyijwe kubera mu gisagara ca Bujumbura kwigenekerezo 31 Gitugutu 2024. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye azoheza akagenwa nk'umurongozi w'uwo muryango mu kiringo c'umwaka umwe nk'uko biriko biratangazwa. Abo bakuru b'ibihugu kandi byombi bishimiye kandi ishyirwaho ry'umugwi wegukira ishiramwe rero ry'ubumwe bwa Afurika aho rero ugiye gukorera mu ngata umugwi wo kugarukana amahoro n'umutekano mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu kino gihugu ca Somalia. Somalia rero iramaze igihe yarajahajwe by'umwihariko n'imihari igitandukanye by'umwihariko yakomeje kugenda yibasira iki gice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ariko kandi intumbero ihari no kugerageza kuhangana ndetse no kugwanya by'umwihariko iyo mihari yose nk'uko byama biradushikira canke se biratangazwa. Munyemerere tugaruke kandi ku yandi makuru akomakomeye cyane yaje kugenda aravuga nga mu gihugu c'u Burundi. Benshi bari biteze ko rero kuri uyu wa Mungu kwigenekereza 20 Gitugutu 2024 ata muntu n'umwe azo gupfa nga muri kino gihugu c'u Burundi.
bamwe rero bariko baravuga yuko by'umwihariko uyu mugabo ahubwo ashobora kuba afise ibyo yakoze kugira ngo abantu bapfe ku bwinshi, mu gihe nyine uyu nguyu yitwa Prophete Modesta yari yatangaje ko rero yavuganye n'Imana yuko uno munsi ku igenekerezo 20 Gitugutu 2024 ata muntu n'umwe aza gupfa nga mu Burundi. Hari benshi rero bagumya barandika n'agahinda kenshi ko babuze ababo canke se abagenzi babo, bandika bashavuriye Modeste ngo yabatabye mu byimba nk'uko biko biratangazwa. Ndabibutse yuko rero kuva Modeste avuze ayo majambo witwa Apotre Bayahaga Isidori nawe rero yari yaratangaje ko ivyo bintu ari ukubisuzuma neza. We rero yabonetse atemera ibivugwa n'uyu Prophete Modesta. Iri higanwa rya Modesta ndetse na Bayahaga ryasa n'iryatanguye mu mwaka wa 2019. Uwo mwaka rero kugira ngo aryoherezwe ari ku butegetsi bwa Nkurunziza bwavuga ko bukorana n'Imana. Rero Bayahaga yari yaratangaje ko umugwi serukiragihugu w'u Burundi intamba mu rugamba rero wari ugiye kujya bwa mitsima imigwi y'ibindi bihugu by'umwihariko muri CHAN ya 2019 yabera muri Misiri ndetse na Djibouti budateye kabiri. Rero Modeste nawe rero yaramubeshuje atangaza ko rero abakinyi by'umwihariko batamuhaye ikicumi by'umwihariko c'amahera yose bazoronka atagitsindo by'umwihariko na kimwe intamba mu rugamba zari zigiye kwinjiza. By'umwihariko uwo mwaka rero intamba mu rugamba zatashe uko rero zagiye zitinjize igitsindo na kimwe nk'uko byama yabiratangazwa. Kuva haje intwaro igendera rero ku kinyoma ngo yashize Imana imbere ariko ikarangwa no kwica rero ndetse no kwiba, abafungikwani baragwiriye by'umwihariko mu Burundi, by'umwihariko bakaza biyita abakozi b'Imana. Nkurunziza akiza ku butegetsi by'umwihariko abavugishwa by'umwihariko barakurakuranwa by'umwihariko mu Burundi. Bamwe rero batwemeza ko rero ifaranga ry'u Burundi rizosumba amahera yose yo ku isi mu ntwaro ya Nkurunziza. None Nkurunziza yagiye aciye inzira y'ingana ifaranga ry'u Burundi rihonobera. Hari abandi rero bamwumvisha ko rero kwica abantu ari inzira Imana rero yamuciriye. Uwitwa Apotre Isidori Bayahaga yigeze gutangaza ko rero icese ko hari rero ibuye Imana yamubikiye mu ijuru ryo gutera abatavuga rumwe rero by'umwihariko nawe aho yavugaga ko iryo buye ryasigajwe by'umwihariko mu yandi yari yarakoreshejwe mu ntambara yo muri Israel. Hari uwitwa rero Parisire Mwidogo rero yavugiye mu nama nshingamateka ko Imana yamuhishuriye ko rero atawundi mukuru w'igihugu azigera arasubira kubaho mu Burundi keretse Petero Nkurunziza, atanumwe uheze Nkurunziza rero yari apfuye. Hari uwitwa Apotre Jean Paul Manirakiza yubahutse kuvuga ko rero umukozi w'Imana wese mu Burundi akoresha amavuta ya Nkurunziza ndetse n'ibindi byinshi cyane. Bamwe muri abo basabyi hari abamenye rero kwiyegereza Perezida Ndayishimiye, naho nawe ari umukatolika by'umwihariko nticabujije ko rero babandanya kumuhishurira ibitanzi nk'uko rero byari kuri Petero Nkurunziza. ubu ngubu bageze aho rero bamwumvisha ko Edeni yanditswe muri Bibiliya yari mu Burundi ku bwato bwa Nowa rero bwubakiwe by'umwihariko mu Burundi ndetse n'ibindi byinshi cyane bitagira umutwe ndetse n'amaguru. Hari n'abandi bari abasenzi by'umwihariko ba Nkurunziza ubu ngubu basa n'abazimye. Hari n'abari by'umwihariko bagiye ku ruhande rwa General Arigiyome Bunyoni. Ubu ngubu ntiborohewe. Bamwe rero muri abo ngabo bari bamwumvishije ko agiye kuba umukuru w'igihugu, aho rero umukenyezi wa Bunyoni yavugaga ko yahishuriwe ko agiye kuduga hejuru kurusha by'umwihariko ntiyabeshe. hariho by'umwihariko ababimubwiye kenshi cyane. Iruhande yabo by'umwihariko bangushi bazi guhendahenda abategetsi bakabafasha by'umwihariko kuzirika igihugu cyose ku katsi ngo bakakorana n'Imana. Hari abandi rero nabo bihaye kuvuga ko ibitangaza bitazwi iyo bizanana. Kugeza ubu ngubu by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko uyu munsi byama biratangazwa, byari byitezwe byari byatangajwe n'uyu Modesta, birasa n'ibyakomeje kugenda birakubita igihereye
biremereye mu nyuma y'uko abantu bariko barapfa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse bakaba bariko barapfa ku bwinshi. Abakurikiranira hafi ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi baravuga ko by'umwihariko ibi bintu biriko birakogwa n'abiyita abakozi b'Imana, by'umwihariko byakabaye bihagarara ndetse by'umwihariko bikaba byaje kwigenda byibutsa abatari bakeya uburyo uyu profete Modesta by'umwihariko ibyo yavuze byamukwegeye guhunga igihugu imyaka itari mikeya akaza kugigarukamo haciye igihe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda haradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira, abanyagihugu bose barakomeje kugenda bamagana ivyo bikorwa ndetse n'ayo magambo yabo ba pasiteri canke abo ba apotere ndetse n'abaprofete, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Twerekeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, harakomeje kugenda haravugwa amakuru akomeye cyane agendanye n'ingwano nk'uko vyama biradushikira canke nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Mu rukerera rwo kuri uyu wa Mungu kwigerekereza 20 Gitugutu 2024 M23 yasakiranye na FARDC mu ntambara yabereye mu gace ka Karembe ni mu turere dushika muri tubiri twa Kivu y'amajyaruguru mu ntara ya Masisi ndetse na Warikare, tumaze rero kugwa mu maboko y'umuhari wa AFC canke M23. Amakuru avuga ko kandi ibikorwa remezo byo mu mudugudu wa Kalonge muri guverinoma ya Kisimbi teritwari ya Warikare rero kugeza ubu ngubu by'umwihariko nabyo biri kugenzurwa n'uwo muhari wa M23. Hari impungenge ko rero imijyi ya Pinga ndetse na Ihura yegereye iyi mijyi rero yafashwe nayo izafatwa bitagoranye rero ikaba yonyura mu maboko y'abagabo ba Colonel Nanga, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Menya ko rero kariya agace katewe rero inkunga n'ihuriro rya NDC, ikigo rero gikomakomeye c'Ubusuwisi, Generali Guido Shimirai, FDLR ya Colonel Wanzekwa Nyatura ya CMC APCRC iyobowe n'abagwanyi ndetse na FARDC, gusa M23 bose yabasubije inyuma batatanira mu midugudu ya Mpeti ndetse na Marimota by'umwihariko ku muhanda ugana Pinga, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. M23 rero kuva yotangura intambara hagati na FARDC iramaze kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'amajyaruguru, mutwo yigaruriye by'umwihariko hakaba harimo n'agace ka Rubaya gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Ibi rero bikaba byaraje kugenda biratuma uyu mwari wa M23 ukomeje kugenda wandika amateka ndetse kugeza ubu ukaba warakomeje kugenda ushimangira ndetse werekana neza yuko by'umwihariko atakintu na gitoya uzigera urakora cyangwa se ngo we wova muri ibyo bice mu gihe inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zidashobora kuba by'umwihariko zo kwemera kuganira n'uyu muhari, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Umuhari wa M23 rero warakomeje kugenda ugaragaza ndetse uranerekana neza yuko by'umwihariko uzakomeza kugenda urafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko bamaze igihe barabitangaza, ndetse kugeza magingo aya ngaya abatari bakeya bakaba baramaze kugenda barafata cyangwa se baramaze kujya ku ruhande rw'umuhari wa M23. M23 kandi guhera mu mwaka wa 2021 mu mpera z'umwaka yarakomeje kugenda yerekana imbaraga zidasanzwe kugeza ubwo yaje kugenda irafunga imihanda imwe n'imwe yerekeza by'umwihariko mu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Uyu mwari wa M23 kandi urakomeza kugenda by'umwihariko wigarurira ibice bigiye bitandukanye mu gihe hariho gahunda zigendanye no guhagarika ingwano. Ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barakomeje ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kurabira hamwe by'umwihariko ndetse no kwigira hamwe uburyo bakomeza gutoza abasoda mu rwego rwo kugira ngo bizere yuko by'umwihariko uyu muhari bashobora kuzawugwanya. Icyakora bamwe baranibaza niba ibiganiro biherutse kubera i Rwanda mu gihugu ca Angola byo kugarukana amahoro n'ituze by'umwihariko ngaha mu karere k'ibiyaga binini cane muri Kongo atacyo byatanzwe. Nga muri Kongo ingabo za Afrika y'Epfo ziyoboye imyitozo
iri guhabwa ingabo za FARDC zirwanira mu mazi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru General Major Diakopu ukuriye ubutumwa rero bw'ingabo za Afrika y'Amajyepfo kwa Cyril Ramaphosa yaravuze ko iki gikorwa kigamije guha FARDC ubumenyi bwo gutabara ndetse no kuba rero bafasha abahuye n'impanuka mu mazi y'ikiyaga cya Kivu nk'uko biko biratangazwa. General Major Diakopu rero yaratanze urugero rw'uburyo rero habaye ubufatanye hagati ya SAMI-RDC ndetse na FARDC by'umwariko ubwo habaga isanganya mu kiyaga cya Kivu by'umwariko ubwo rero iyo sanganya yahitanye abarenga 100. Uyu muyobozi avuga ko SAMI-RDC yafatanyije na FARDC mu gutabara abari muri ibyo byago. Iyi myimenyerezo izamara igihe cy'ukwezi ikazakorerwa rero mu kiyaga cya Kivu aho yitabiriwe n'abasirikare ba FARDC barenga 50 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri bice bigiye bitandukanye, nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumigura neza. Dusubire mu masaha ari imbere.